tukiraho nyene hari umuntu baragutenda arakwihakana jewe ntawe naranenda ngo nyihakana ariko nama ndabibona jewe apori wanje sinoja no ku murongo deja none igihe naza ntomvye ko naje na taxi rega je ndiyemera nitwikorako none wayibonye nawe reka ndahugiye tuzana taxi nsigaye tuzana amaguru ingene nabonye mucara amahara amavumbi shobora kugenda n'amaguru niki cyo kunda oya je ndibona ndiyemera bakoze bagusi barabizi je sishobora kugendana n'amaguru ugiye gusigisha inzara sinaguha amafaranga kandi ambwiye ko kugenda na taxi sinayaguha none gute cyumbwira ngo ufise inda je ndatera inda rega ubuzima bw'ubu ni mpanguhe jarige buranshobora ko ndiko ndagera no mwibara kwere nkabona umudema afise ingite kwere nkasama kwere ari umuse base no kungonga kwere walaye asase kungonga nabonye afise umufutu munini niba none eske uyu mukobwa kwere none byagenze gute kwere Salut la famille, j'espère que mumeze neza cyane ku ruhande rwanje meze neza cyane nabo turi kumwe ni batwa meze neza ntarana babaza turi mu kiganiro Let's Vibe tubibutsa mu gutangura abakiraba ibiganiro byacu kuri Wagos TV tubibutse gukora subscribe imbere ya kamera ndibaza muramubona abenshi musanzwe mumenyereye ku batamuzi baza kumumenya hama uno munsi rero sujet yanje ndayivuga kwanza yaje kwidondora eka banza twidondore toko akiri Okay, merci beaucoup. Hama ndaramukije abakunzi ba Wagos TV aho murereye hose mwubahwe. Hama kubatanzi ku mazina nitwa Aaron. Kikirundi ni Nyandwi. Ya merci. Nakandi nta gasurno bamaze kuguha. Oya ntarindi zina afise. Ntarindi zina ufise iryo ryonyene abakuzi bose bakuzi kuri iryo zina. Ya banzi kuri Aaron. Uri sûr? Ya. Okay. Hama uno munsi mu kiganiro cacu tuza kuvuga kuri sujet yerekeye abajene cyane cyane abahungu. Sinzi ko n'abakobwa iberekeye ariko cyane n'abahungu kandi iramenyerewe cyane mu iki gihe. Sujet yacu basi ni nk'ikibazo jewe mfise. Shaka ko ndazi ko hari n'abandi bantu bagifise ari nk'abakobwa ari nk'abahungu canke nk'abavyeyi ndazi ico kibazo baragifise rero no munsi ku mutumire wacu twashaka aza kudusigurira kuri bimwe yoba azi canke nawe namaze kubona kuko arakuze ndibaza amaze kubona vyinshi no munsi rero sujet yacu nibaza na jewe kubera iki abahungu bubu basigaye bihakaninda Kaciye twengira gukozeko. Oya ntaginkozeko. Okay, merci beaucoup kibazo cawe. Tukiraho nyene. Hari umuntu baragutenda arakwihakana. Jewe nawe naranenda ngo nyihakana ariko nama ndabibona kandi kenshi. Okay, kuvuga ko abahungu batera amada batenda hama bakazihakana. Jewe ico novuga sinovuga bose twese icambere na mbere. Sitwese kandi umuntu arashobora kwihakaninda ari iwe cyangwa se atari iwiwe. Si sawa. Gute? Ico novuga niki? Apare iwanje harya umunga ari nze yihakaninda. Niki kitaba cyumvikana. Uko arashobora kuyihakana afise ibintu agomba kwikingira. Gasanga nk'umukobwa famille avamwo ntiyigeze ihuza n'umuhungu bari bakundanye. Cyo gasanga uyo mukobwa famille nayo y'uwo muhungu ntibamwishimiye. Gasanga ahisemwe rero kugirane kwihakanira. Urumva ntandi mahita nko bafise. Tukiraho nyene. Jesi bibaza done mwebwe urati ahantu kenshi nkunda kubona abahungu babihakana. Ahanini bamwe hagiye usanga bafise ubwoba. Bavuga ati Jesi no mwemera usanga nyene nka kote y'uburyo atari kirenga. Canke nyene nahone yamuteye inda basi atamukunda ariko urumva muri ico gihe kuravuga ko dufate amafamiye yabo atabishimiye nabo ariko basanzwe bakundana sinibaza ko yo mwihakana rero nagomba kubaza wowe wibaza ko ari zihe mpamvu zituma umuhungu yihakaninda kandi we tubanze tuje kuri iyo kote yuko yagize abizi neza ko ari we yayimuteye
wibaza ko ari kubera kazi ayihakana? Okay, ndibaza aho nyine inyishu usa n'uwayivuze kuko umuhungu arinze yihakana inda atari ko famiye yiwe yasa umukobwa arashobora kuba afise ikibazo c'uburyo kuno ushobora kwiteza umuntu ataburyo ufise nimbuze hari ikintu cyabaye konsoma n'ubwo bakobwa umuterera inda iki ataburyo ufise bwo kuvuga ati habaye ikibazo nzokimufashamo. Ndi kuvuga ko ari umuntu ashobora gukora ikintu avuga ngo reka basimanze numve twa tuntu bavuga ukuntu tumeze kumbure gasanga aguye mu kibazo atavyari yiteguriye ashobora kugwa mu kibazo atavyari yiteguriye rero nawe arashobora kuba ariko arakora uvuga ati reka nyene numve akantu bavuga ko nyene kameze gacha isanga aguye mu kibazo numva yaramaze kugwa mu kibazo atari yiteguye numva usanga nyene niho usanga ari kari yakaninda urumva kandi bavuga ati je nibaza ko bavuga ati ikintu basi umenya ngene ucitwaramwo wamaze kugishikamo dufate nk'ubuguye mu kibazo niho ucumenya ngene wogigenza ariko ntushaka kwiyumvira ngo urumva ngo je nagwa mu kibazo ngo ndabigenza uko rero mu gihe nawe uba wateye inda je nibaza ati wamwemera hama basi mukiyungunganya mwese nimba aho rukora ibi ukarondera gene wokongereza tukiraho nyene uvuze ko uwo mwemera ndumuhungu uwo mwemera hama mugafashanya aho mwamugeze so reka mvuge kuno apa ari wanje kumwemera si bibi nivyo mwemera kandi nivyo kandi irumvikana ariko je ngiye kurundi ruhande jewe sinovyemera nawe urumva uyiteye ntiwoyemera fisi ikibazo cy'ubwo sinoyemera ga ariko nawe ushobora kurava iki kintu uzi ko ushobora kumwikwegera ukamushira mu nzu ejo ugende hanze ubona unda murenze aho ntubu uraba amatiyo mu mutwe oya gusa nyene navuga ko umuntu wese aba arafite basi ukuntu ashobora kwakira ikintu kiba kimubaye mugapa ari wanje basi cyo mvuga ngo sinomwemera nomwemera ariko nomwemera bivanye no kuntu mbona mpagaze mu mufuko ariko mbonye atakuntu mbona mu mufuko atakintu nyene fise kirengeje ndamubwiye ati okay ko ikibazo cyashitse okay buragumye wanyu mbe ndagufashirize wanyu kugira ngo mugiye muri wabo batamwemereye aha iwa batamwemereye barashitanye barabana none cyagiteze ikibazo jewe urumva wewe dufate bamuteye ndumukunda wacimwemera kaja mwiyarabara kweri ndamukunda ugati hano urafise famille yawe iragutse genda kwa bibi wawe cyandi hano urumva ntiwo mukunda nawe oya rega ariko ntushobora gukora umukunzi wawe utamwanka oya nawe wavuga ngo umukunzi wawe ntumwanka ukamubwira ati nashaka aje kuba mwibarabara oya sinovuga ngo aje kuba mwibarabara gusa numubwira nemwe waba bamwirukanye nimbe bamwirukanye abafise famille yagutse bose bamubwiye ati muri famille nta nta muzoja nk'abavyeyi bakavuga ati hari abavyeyi usanga bavuga ati ntagere n'umuntu numwe azomwakira ivyo birumvikana rero bimaze kugenda uko ikintu noca nkora noca ndamwondera uwo vyoba vyashitse nkamutera inda tukagera muri famille yo tugashika nimba ari ukunyica nimba ari ukugirane bakanyica ariko tugashika avuga ati ngakorana imigango nkababwira ati vraiment twarakorana n'umukobwa wanyu vyarashitse turagwa mu caha rero sinifuza yuko yokwangara muri uyu mwana nta buryo mfise ariko ndashaka munyemerere agume hano ariko nimba ari 1000 ndose nimba ari 5000 nimba arasumba 5000 nzoshobora kumuzanira ariko munyemerere abaragumye ngana ashore kwangara hamubuza ukabandanya umuryango wiwe wanse akakugira tusegerezwa guca umutwara umuryango wiwe wanse ataburyo mfise waca umureka wo kwimenya waraye kweri jeho bico baye kweri none gasi no kwita mu kibazo niyo mpamvu bavuga ati umugenzi w'ukuri cyangwa umukunzi w'ukuri mubonera mu magogo kashare kare hari amagogo nawugera mukumva ko nagumenga oya none ubwo nanje nakubwiye ko ndavyibaza ndumuhungu nawe udafise ubwo buryo mworonderera hamwe bazi none ndakubaza sivyo sinumujana sai kuri ndakubaza we ufise muri kumwe n'umukobwa ari umugenzi afise inda yo gufasha iki muri uyo mwanya si umuntu aja guterura ibido si umuntu atari itafari yodandaza umuntu atembereza ibintu afise inda oya akadanda yeho nka kujya abantu nko mwisoko canke nyene hanze kwibarabara oya yose sinorikora deja umuntu yibungenza abari umuntu akwiye kwanza udukeya umwiteho nyene ukibibona nyene nawe urabizi gusa nyene apana gusha umubwira ngo
ishaka barda ndazirengarenga none mu gihe ubuzima bwase ayo make yaraza mu nyuma mwana samahera oya ico kintu vyo baje sino apa ari wanje je sino gikora nimba byose taburyo mfise ifamilia bikanka gusa mama je mvuga ati je ndafise muhira homba ndabona nyene mvuga ati arashobora kwa marasi misimikeye wakarashobora kuza nimba ndikijumbu kimwe azogipane ngikindi nimba ndayinzara azoyirara hamu buzima bubandanye nintera imbere nabazo bateye imbere urumva hamu buzima bugirene nawe kumwe ngo noja kumica ya kwibarabara nandi ko ndimara amazi rega je deja ndo n'umustar je ndaniyemera sino nabikora ico deja urumva mwokwemera iyo ngorane bavuga iyo niyo ngorane y'abastar none mwokwemera mukicwa n'inzara ngo ntiyoja kwibarabara kudandaza uzuje nahuye kwanza ikintu kimwe ukuje mbona nga canke uko bakunzi ba Gusa TV bambona je nga hari uzi je nashobora gukora ko je ndo umuntu niyemera cyane kwiyemera ariko n'ikibazo naco mwanya mwe ni vyiza ariko ubundi mwanya n'ikibazo ikibazo mu buhe buryo urabona ndakubwira ndagutera inkuru nka n'abastar nukuvuga basi dufate n'abastar baba bataramenyekana cyane uza wumva ngo jewe sishobora kuja gufata bus cyaye gutonda ku murongo wa bus urumva ashaka umva adepansa amahera yokoresheje ibindi ngo afata taxi kandi adafashe taxi ntiyogenda uko kweri sukuvuga nuko aba ayafise menshi oya atubafata yafise yose akayafata taxi kugira gusa ntaje muri bus ico none wumva ari ikintu ciza kweri ku ruhande rwawe okay reka ndakubwire uko apare wanje gufata bus je mbona ko mfise amahera kwe na je sinofata bus vraiment oya ifo ko twiha agaciro man ifo ko twiyemera gusa nyene sivuga ngo dushatse kwishira hejuru gufata bisi nivyo ariko hari gihe ubona bisi zabuze ufise amahera gufata taxi ivyo birumvikana je apori wanje sino jana ku murongo deja none gihe naza ntomye ko naje na taxi rega je ndiyemera nitwikorako none uyibonye nawe rega ndahugire tuzana taxi tuzana amaguru ingene nabonye mucara amahara amavumbi shobora kugenda n'amaguru niki cyo kunda oya cende ndo umuntu niyemera bakunze bagusiva barabizi je sishobora kuza sishobora kugendana n'amaguru okay twari twatayisije batwa abakunze bagusiva batwabarira ku ruhande rwawe nk'ubu mukobwa nk'ubu nyene muri aka kanya aje akakubwira ati nk'umukobwa mari mukundanye aho ubwira ati wamuteye inda wowe wovyakira gute muri ako kanya nihe reaction cyubwira ubwo nyene muri ako kanya aje akabimbwira nuvuga ko aje akabimbwira ko just icameco gusa yego ndekana kwisha ariko je sinigera nkora ikintu nashoboye kwikingira deje hamukingizo gaje gukora ikigamana ega nico baganga babuzanye abana ngo birashika uraziko umubiri uratugora ega uraziko birananiye ku uraziko nabo bakingiriza ushaka gakoresha ariko bagatwarira oya ntavyo baba bazi man ntavyo baba bazi none kubenga uri kuratinya ukavuga nta kuza gakingiriza none rega abaganga abaganga babikoze abana ko bikwiye ko bigira ntibishobora kandi buri gihe cyose bagikoreye nyene gusa jewe apari wanje je sinumva ko waramubwo toshobora kuryamana ntikingiye ntabwo twashobora kuryamana ntikingiye ubwo ko musanga musiba oya je na mubiri wongora gute nivyo ukunda vrai ubusaze nawe wase ko nikingira nabwo ati shenyoko nurushaka ivyo uriko bivuga ngaha anye biriko birabazi nibaza ko bivuga gusa nyene vyashitse nyene biba vyashitse ariko ikintu cyose cyagushikira amenye ukuntu citwaramo reka mvuge ngo nimba je vyo byanshikiye nkatera inda sinumva ko no mwihakana ahubwo nogerageza uburyo bwose nomwiga tukaganira ngo tumve ukuntu twoshobora guhuriza ku kico kibazo cyo bacabaye tukagitorera inyishu hamwe ukagenda neza aho twako tuvuga mu gihe uwo mukobwa mama nsazwe mukundanye turashitse ku kindi gihe usanga uwo mukobwa nawe utari mukundanye aho navyo kirumvikana none ni wari mukundanye n'umugenzi biri sembe none ati yaragiye muri muraryoherwa hariya inokura mutamwo aratagata none izo nkoko yaziririye ubusa
izo nkoko ariko niwe wazimuguriye atazi gusanzwe none kubera iki yampaye uwo mwanya nimba ari namuguriye inkoko akayirya nanje rero nawe mu gihe ukoze ikintu uba ukwiye kwishura amakonsekansi yose yokivamo rero nabwiza ukuri jewe tudakundanye bigaza tukaryamana ukambwira ngo ufise inda ndabwira ati reka ndakubaza ikintu kimwe kwanza amavuta naraguha ugiye gusigisha inzara sinaguha amafaranga kandi ambwira ko ugenda na taxi sinayaguha none gute ucumbwira ngo ufise inda je ndatera inda ubuzima bw'ubu ni impanguhe urumva ni impanguhe turahana nimba uri umugenzi wanje wumpa nkaguha muga twarakundanye birumvikana byashitse domenye ndakuganiriza ibintu kaje ku murongo wowe uyumvira gute ku kada kivuga uko nyene uyumvira gute kuryamana n'umugenzi wawe atari uwo mukundanye cyane dushake tureke gufata umugenzi wawe umuntu mudakundanye umukobwa mudakundanye okay ukuntu ushobora kwisanga waryamana n'umuntu mudakundanye novuga ko dufate ngo arashobora kuba ari umugenzi je ndashobora kuba ngwaye nkamubwira ati je ndiho mu ndagwaye vraiment navuze ko akaza rero mu gihe aje kundaba ngwaye mba nkene umuntu antekera umurete abize umuntu agwaye nta kintu ashobora kwikorera mba nkene umuntu anjera muri duce nyene iciyubona akanyukura fresh none nico byumva hari n'abanshoboye kwikora mu gihe mba ngwaye ndashaka kwigira umukobwa mukundanye akaba ari wazi oya wambwiye tudakundanye oye ndakubwiye ati bishika gute umukobwa mudakundanye mukaryamana nyene ni ibintu bishike rega gute wewe nkundashobora nabikubwiye ndashobora kuba ndi muhira akaza cyangwa asanga rega urashobora kuryamana n'umuntu bivaye n'ikiyago murimo okay mbega uruzi ko umuntu ashobora gusambanira kuri telefone yosije nawe waruzi umuntu ashobora gusambanira kuri telefone bivaye n'ikiyago umuntu baba ariko baraganira je dushobora turagana n'umugenzi yicaye pembeni yanje akazambaye ijipo nkabona itako giwe none gashaho umuyomba harayo reka kuvyuka bigenze gutega mana tuye kubeshane ubu hariya ubona reka oya nawe uri umukobwa mbwiza ukuri ubu hariya ubona umuyomba reka kuvyuka bigenze gute kwe navyoteze nabahungu bavyumva je ntavyotse uza nkawe nkuko wambaye ni bon ntiwongerageza uza niwoza kwenembera muhira wambaye akajivo kagera ngaha ntiwovyihanganira reka ubu imbwa ntushobora kuyaka inyama mu kanwa ntivyokunda turanyine kuno kijenga aho iba yamaze kugera mu kanwa reka shake sireka we nta bintu ari usanga bigoye udashobora kwihanganira rero je mona je mu gihe bari umugenzi waje kuntembera no mubwiye ati eba nimuje kuntemberera ndagusavye ugerageze ntuzambaye ni kanzu nawe nkineye gena wambare biga bipano nyene bigufata fresh bikwegereye eba nakuburyo naho umuntu yo gufata ko nguvu bitokunda kagirane ayigukuramo ugabana gushiza wambaye akajipo kagufi kagahuzu ku buryo kakwegera kuryo n'umubisha bara kuwubona kuko abangu tugerageza n'akantu gato cyane mbuza ari ikintu cyambere ukeneye gufata umuhungu mufatira ku mukobwa rero ebana hari ibintu usanga nyine bitugerageza ariko apare wanje je kwera nkijijwe nyene usanga nyene atake na kimwe cyongerageza kandi wavuze ko aje kukuraba yambaye ko yishakiye bitoreka rega twambaye umubiri na pasteur agiye kamucamwe rega na pasteur karamucamwe ariko nyene apare wanje jewe yo sanze vraiment ndi mu masengesho nta kintu nakimusanga cyo wozana ngo kirangirageje urisi gusa ndi hanze y'ishengero nyene basi navuye mu masengesho nyene jarige branchwa ko ndiko ndagera namwe barakwere nkabona mu dema afise ingide kwere nkasama kwere ari muse base no kungonga kwere walaye asatse kungonga naho afise umufutu munini niba none eske uyu mukobwa kwere none byagenze gute kwere kubera ndavuga ati nyene reka ndavyiko cyo ndakako nyene ndavuga ati reka poweshe nyene cyandiba naheze urugendo ariko nyene namwe rimwe na rimwe ari gusanga mwarengeye mugasanga muri ko muratugerageza muko muratuma dukora ibyo tutari gukora bavuga ati umwe yambara ibimujemo rero wowe nimba wewe wumva ko umubonye woca ugeragezwa aho uzogeragezwa na byinshi none sida kwazi ubu nyene ushaka kubona umwe wumva umunsi wohera umeze gute gusa nakubwire ikintu kimwe ja gusa yego turakora nkigana ariko jewe rimwe umwanya umwe sinezerewe wagize nakuja inyuma ya kamera kubera yuko ngerageje kuraba kabamanika ko ndabanabi imana ntawe ntwara ucu ndabanabi rero ndavuga ndashaka kuvuga uko wagize nakuja inyuma ya kamera deja onyene nk'ubu
hari abagenzi bantu bazashobora guha link iki kintu yakino kiganiro bakirabe kubera iki bari kuza ngaho impande yanje bakuraba bakabona umuntu akaramba zibazo wari binge nasa ari kintu bashobora kuraba kandi bakagikunda bivaye n'ukuntu umuntu akirimo n'ukuntu abasa none nka jewe nk'ubu meze uku ninde azashobora kundugiza uya barashaka kumva basi kumviriza ivyavuzwemo oya uya ko kuvya interesa abajene gusa ngaho wadekonya gusa ni bonaje gusa nyene wakoze ahubwo ndatinya kamera uratinya kweli none ko je ntatinye nawe urasarisha kweli ahubwo nce nibuka ikintu kiraho ha muntu nzi umukobwa kandi nyene arakunda kwifotoza cane ku ma TikTok ariko nambwiye ko ari kiganira ashavuga ngo atinya kamera wowe vyakira gute uvyumva gute apa ari wanje ubwo n'ubusutwa ngo ntiyoje imbere ya kamera niko yambwiye ubwo n'ubusutwa reka ndabwimva ari ubusutwa none urakora TikTok hariya ku ma Snapchat uguma wakubiseko munga hagere ko bakugije imbere ya kamera ngo uratinya kamera oya novuga ko n'ubwishime burimwe n'ubwishime burimwe ahubwo uyo muntu ebana simwe no ico no sinzi mugine no muvuga aranishima deje kuko nta kuntu ushobora kumbwira kuntu ushobora kuri TikTok ama Snapchat biki mugaje uvuga kutinya kamera kandi uko no kwifotoza yavuga novuga ko nyene gusa nyene biravana na nico umuntu nyene urashobora gusanga yakunze yamenye nyene iyo ntuzi yo kamera nyene ya telefone ugasanga nyene kuja imbere ya yigisha kamera nk'igi ugasanga nyene bimutera ubwoba nyene bibaho nyene tu turiko ndibaza benshi baryohewe kumviriza ibintu hari abajene rero barafite abasije bakunda kumvirizako ku buryo bacu bumvise batanguye kuvuga ibintu nk'ivyo babandanya ariko bumvise nyene ari ibindi bintu nyene baza abajene ubu nobwa n'abasutwa uze kubivuga nabasutwa n'ibiki niki nari naretse kubivuga gante bavyumva oya bivuga bavyume nta nakimwe no bokikosorere bavyumvise bihagara turiko novuga turiko turasozera ikiganiro ndavuga ko nk'impanuro wotanga ku bahungu bihakaninda kandi basanzwe babitswe aribo baziteye we ni igiki wobahanura okay merci beaucoup no mwanya wa Ghost TV ngize umuhanuzi murakoze kuma ico kintu muhanuzi kuva karega wari umuhanuzi akora tubwira ngene bigenda ugira abavyumva batari okay merci beaucoup ico novuga ku bahungu bihakaninda mwabahungu muri ko murandaba murashobora kuba musumba imyaka canke ndayibasumba kuko je ndashaje harashobora gusanga nyine je ndashaje rero ico novuga ni iki ku bahungu bishika bakihakaninda nimba ico nabyandiki nimba umukobwa byashitse mukaryamana imbanya akayitwara dejaho uwo n'umugisha kuko Imana ihezagira babiri kuko ushoboye kuba wihakaninda urumva ubaye ikivume na jeno canda naguca no mu muryango nimba byashitse rero umukobwa mukaryamana agatwara inda nta mpamvu yo kumwihakana kuko ndazi ko kugira ngo mushobore kuvyinjiramo kugira ngo mushobore kwinjira muri ico kintu mwamanje ari kiyago cyabanje kuba hagati yanyu mukavuga ati nyene jewe nta kibazo nta kintu nakimwe ntazokora kubwa urumva imitoma y'abahungu nyene murayizi ibintu nk'ibyo yubeshi si bose yubeshi ariko byashitse abahungu vraiment ndabahanure nk'abajama nyene ikintu cyashitse mumenye ukuntu mucitwaramwe nimba umukobwa wamuteye inda ntumwihakane oya mwegere muyage umubwire ukuntu mwobigenza kugira ngo cyangwa se kugira ngo uwo mwana ari mu ndumunsi yavutse azoronka impunzi azokwambara kugira ngo bigende neza na kuko niwamwihakana uba wihakanya amaraso yawe kandi amaraso yawe uyihakanya kandi Imana iraguha Imana iragona kandi gumugirane uyaharugwako bene kuvuga ko vraiment bikorije nimba nawe muzibona mushoboye gutera inda mudashoboye kuzirira ni mubireke inkundo ni muzireke mube nkajewe ngaha inkundo mubireke hama mwibandaniriza ubuzima hama kugira ngo mwirinde kugira nasanze kugira ngo wirinde ikintu nk'ico winda guma ukwegana n'abakobwa cyangwa se ukirinda ikiyago kijanye n'ibintu nk'ivyo uko iyonje mu kiyago c'ibintu nk'ivyo usanga nyene wakoze ibara ico nababwira ni iki vraiment ebana twiyagaciro nk'abahungu nyene dukuze tumenye yuko ebana iki gihe tugezemo sigihe cyo guterana madanige cyo kwirukana inoti kuyo ikiro cy'umuceri geze ku 15 abantu bani umuceri no bahe umuceri geze ku 15 wengira ntusuma niyo mpamvu rero niyo mpamvu ndiko ndababwira ati vraiment mugerageze twihanure ebana ahubwo dukure mu ijambo ry'Imana deje kuko navuze byinshi ariko gusenga navyo ni byiza biratuma
biratuma hari ibintu byinshi cyane bihinduka mu buzima. Burya nimuzi hari ikintu cya mbere gifasha mu buzima no gusenga. Mu masengesho avamo byose nibwo nako ndavuga kurya ariko uvuga ko jewe ndakije vraiment kandi ndasenga cyane n'Imana irabizi ariko abajene nkanje vraiment mwikosore muze tuje mu masengesho je ndafise icyumba cy'amasengesho muze tugende twisonzeshe kiza ngo bakobwa gusa oya bakobwa gusa bose baremerewe kuza n'abahungu baremerewe bose baremerewe nta muntu numwe yimerewe kuza nibimuga umuntu wese uzi ko ako ari umuntu nyene ari umuntu afise mu muzano bazima aremerewe kwinjira mu masengesho ni karibu dukora samedi saa 3 reka ndabwiye na location yaho dukorera ni Mutanganoro haruguru ya hôpital militaire umva koroshe cyane we washitse ucukora kuri tsinga cyumbya ko washitse ngaca ndagutora noneho ukiduga gusa hôpital militaire yo kuduga kuri Moshi akaboko mu kuboko kw'iburyo ucubona akaba barakinjira ucushika kuyo eglise murawe kaze dusenge turekane nivyo guterana amada ahubwo twegereza Imana kugira ngo Imana natwe ziduhingo nziza nta kintu kiryosha nka mariage guys mariage iraryosha ariko iryosha uhagaze neza ku mufuko mugabo urakoze nico no bantu gusa nyene muze dusenge Imana itugire neza murakoze cyane ku mandoro zawe kuri avi zawe uko ubona ibintu ndibaza abandi twovuga ati ku bibazo nabajije abari bafite ibindi bibandanya nyene bumvise wowe utishuye barabivuga muri commentaire abakeneye kuyibona baraza kwibona muri commentaire turagushimiye cyane ku mwanya wawe no kuvyo duhanuye ku bahungu cyane cyane nibo cyane vyari vyerekeye undi munsi nzobazanira umukobwa nabivuge nzorondera basubukega bamaze kwihakana tumubaze ingene yavyakiriye ingene yiyumvise sinzi ko nzomuronka ariko hari umukobwa burya yokwemera kubivugira imbere ya kamera yoza kiretse no mu Burundi barahari yoza nubwo nyene usanga ari abadamu usanga nyene batinya kuvuga ukuri ndazi yoza nta kibazo na kimwe katuvyizera ikiganiro gikurikira ndashimiye cyane rero ariko baradukurikirana twari mu kiganiro Let's Vibe mwari kumwe na Ange Sigira neza kuri Wagos TV ndabibutsa abatarakora subscribe muko murahomba byinshi mukore subscribe kuri Wagos TV ku ma platform yose ni Wagos TV mubandanye muronka bishasha kandi bigezweho turabashimiye cyane.